amanyanga yahora aba mu masoko ku bijyanye no gutoza amafaranga y'ibibanza ngo agiye kuhava. Ibi rero bishyikirizwa na Stanley Ngendakumana avugira ikigo gitoza amakori OBR. Turajya no gusimbira mu bushikiranganji bw'ubudandaji twumve ibijyanye n'isukari, tujye no mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimwo inkino twumve ingorane ziri muri ubwo bushikiranganji ku bijyanye n'abanonotsi bemererwa cyangwa ntibemererwe kuja mu nkino mpuzamakungu. Ivyahahora nuko hari abenegihugu canke amashirahamwe leta ihejeje kubaka amasoko canke ibindi bibanza bahora baca bagiranira amasezerano n'amakomine kugira ngo bashobore gukorera muri ivyo bibanza. Icibonekeza rero nuko gushika ubu hariho abantu canke amashirahamwe yagira amasezerano n'amakomine, dufate nko ku kibanza bakagira amasezerano y'uko bazori 10,000 ku kwezi, ariko nabo bakaca bapangisha abandi bene gihugu canke ayandi mashirahamwe ku mafaranga y'umurengera kenshi nk'ibihumbi amajana. Ugasanga rero leta yaronse 10,000 mugu uwo muntu novuga ari hagati y'uri muri iyo soko be na leta niwe ariko araronka amafaranga kandi atakoreye. Aha rero nibaza yuko abarundi bose n'amakungu abumviriza bose ingingo ababona ingingo twokenguruka, kuko aya mafaranga yose intumbero nshasha ari uko umuntu ariko arakorera mu kibanza cubatswe na leta canke cyatunganijwe na leta haba mu isoko canke ahandi agiriranira amasezerano n'ikigo OBR kugira ngo ya mafaranga azoshike mu kigega ca leta yose. Ikindi ciza nuko ibice 90% vy'ayo mafaranga azoshikanwa mu kigega ca leta muri Trésor Public, 10% nayo agashika gahabwa amakomine, ya makomine yahora atoza ya mafaranga. Rero umumenyesha makuru yabajije ati mbega umuntu aba badandaza bazoriha ya yandi nyine bahora bariha. Ubu unye ingingo zose imperekeza z'iyi ngingo iri mu itegeko ritunganya amafaranga leta iri kirakoresha, ingingo zose zirahari. Amatangazo ikigo OBR kiriko kirayacisha ahategerezwa guca hose, tumenyesha yuko umuntu wese ari karakorera mu isoko canke ikibanza ca leta kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi ategerezwa kuzoriha amafaranga yo gukota kuri konte y'ikigo OBR. Aha rero biriko bibagute no kuvuga yuko umuntu azana amasezerano afise, nimba uwo muntu ari karadandaza mu vyumve neza, umuntu ari karadandariza muri ico kibanza azana amasezerano afise niyo ariko amafaranga yahora ariha. Bisigura yuko babandi bari hagati y'uwo mudandaza be na leta atabakiriho, ni OBR n'uwo muntu ari mu kibanza. Nukuvuga rero muri iki gihe tuzokwegeranya, hariko hegeranya hazorihwa amafaranga yanditswe ku masezerano basanzwe bafise. Uwo mudandaza nyene ategerezwa kuba afise inimero ndangamutanga kori NIF ni urupapuro ndangamudandaza registre de commerce. Abatabifise boca banyaragasa kubirondera canke bareke kuhakorera aho hantu hahabwe abandi. Norangiza mvuga ntihagire ubugerageza kugira novuga nti amanyanga fraude muri ivyo bintu, kuko amategeko arategekanya ingene umuntu agerageje kunyuruza canke kugira fraude muri ivyo bintu canke guhindagura impapuro ingene acahanwa bazoshengezwa. Abo rero bariko barakorera muri ivyo bibanza uzogira ikibazo mu nyuma y'izi nsiguro turiko turatanga, ashobora kwitura ibiro vya OBR bimwegereye mu ntara canke agatelefona kuri ya nimero itariha 500. Murakoze. Ku kibazo kijanye n'isukari twaramenyesheje yuko ihinguriro Sosumo uravye n'abene gihugu baca bakenera isukari n'umwimbu ihinguriro Sosumo riba ryarose ku mwaka bishika yuko uwo mwimbu udashobora gukwira. Nico gituma
hafashwe ingingo yo gusahiriza umwimbu Sosumo iba yimbuye na cyane cyane mu kurekurira abadandaza babishoboye kugira ngo bashobore kwinjiza isukari mu gihugu. Ico twashaka gusa ngaha gushikiriza nivyo nibiriko birakogwa na cyane cyane mu gushiraho ayandi mahinguriro ashobora gufasha kwihingurira isukari ngaha mu gihugu cacu nkuko mumaze kubimenya. Mu ntara ya Rutana hariho ihinguriro riko rirubakwa, eka mbere duhamagarira n'abandi bagwizatunga babishoboye ko bashobora kubandanya bashira imitahe yabo muri ico gisata. Ariko turanegura ingendo y'abadandaza bamwe bamwe. Abadandaza baronka isukari bayishikanye mu bibanza bagaca bayinyegeza canke ntibayidandaze ku giciro cyashinzwe na leta. Ntidushobora gushikira iryambono kazoza yo mu 2040 na 2060 mu gihe tuba tugifise ingendo nk'iyo. Nkuko mugenzanje mu bushikiranganje bw'umutekano yamaze kubishikiriza, dusaba abajejwe intwaro eka mbere n'umutekano kubandanya bashira mu ngiro ingingo zashinzwe na cyane cyane ku biciro. Ku mudandaza afashwe yanyegeje isukari eka mbere n'ibindi bidandazwa, bashikirize ugo rutonde mu bushikiranganje kugira ngo abo badandaza bakugwe burundu ku rutonde rw'abasanzwe badandaza isukari, hashigweho urundi rutonde rw'ababishoboye. Ku kibazo ca mbere, ico kibazo kijanye n'iteraterana ry'amajambo hagati y'urongoye ihuriro y'amashirahamwe y'inkino mu Burundi hamwe n'urongoye ishirahamwe ry'abanonotsi mu Burundi, nivyo mu misi heze iryo teraterana ry'amajambo ryarigaragaje ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko hamwe n'ivyo tuzi neza yuko iryo teraterana ry'amajambo ryari rifatiye ku bijyanye n'urutonde rw'abanonotsi bazitabira inkino mpuzamakungu mu mwaka uza. Mu vy'ukuri abo barongozi babiri barazi neza uko bigenda kugira ngo urutonde rw'abanonotsi bazitabira inkino mpuzamakungu rushikweko. Haba amahiganwa atandukanye mu bisata bitandukanye ku rwego mpuzamakungu. Uno munsi mu Burundi abanonotsi b'abarundi babananya bitabira ayo mahiganwa kugira ngo bikunde haboneke abazogira imyanya myiza gutwe bashobore gushika kuri urwo rutonde rw'abazitabira izo nkino mpuzamakungu. Rero bifatiye kuri iryo teraterana ry'amajambo, indongozi nkuru zo mu bushikiranganje mu byo bujejwe arimo inkino baravuganye n'abarongoye seno n'uyasanzwe arongoye ishirahamwe ry'abanonotsi, baca hirya no hino ico kibazo. Uno munsi bimeze neza, iryo teraterana ry'amajambo ryagiye rica ku mbuga ngurukana bumenyi, ubu vyaracureshe bimeze neza. Eka mfate kano karyo menyeshe neza yuko ivyo vyo guteraterana amajambo byari bifatiye ku makuru yaguma avugwa yuko ujya mu munotsi asanzwe azi cyane Francine yuko atazova yitaba iyo higanwa cyangwa izo nkino mpuzamakungu. Vyose rero byaje bifatiye kuri ayo majambo, ariko abariko batumviriza bamenye neza yuko vyose biva muri ayo mahiganwa abategekanywa kuri urwo rwego mpuzamakungu, maze abaronse imyanya myiza akaba ari nabo bashigwa kuri urwo rutonde rw'abazitabira izo nkino mpuzamakungu twita amaje olympique. Eka kubijanye naho ni kibuga c'inkino ca kijambere, kubijanye n'inkino z'amaboko zizwi nka basketball, volleyball, handball, mbere tugashiraho n'ibyo kunagana iyo bita judo. Ico kibuga kirategekanijwe, uyu mugambi n'ubu urabandanya. Ivyabaye
hano mu gihugu nuko habayeho gushira ingufu nyinshi cyane mu bijyanye no kubaka kiye kibuga cya kijambere cy'umukino w'amaguru kuri stade yitirirwa Intwari. Ico gikorwa nicyarangira hazoca hakurikira iyo bijyanye no kubaka ico kibuga cya kijambere hazokinirwamwo basketball, volleyball, handball ndetse na judo hariya kuri Sesinga mu Ngagara. Yanabajije ati mbega mu nteguro y'amahera azokora muri uno mwaka hari igitegekanijwemo. Ekaye ntibitegekanijwe ntibirimo ubu, ariko twizere neza yuko mubizokwirikira integuro izo birimwo ibijyanye n'ico kibuga. Murakoze.